kurubiwe rw'Uburundi agasanga ingabo ziruzuye zibise ibigwanisho vyinshi bikomeye cyane mbere no kagakwisa atawubifite. Akaraba kurubiwe rw'Uburundi agasanga ingabo ziruzuye zibise ibigwanisho vyinshi bikomeye cyane mbere no kagakwisa atawubifise. Ingabo zacu ziri muri tuzi jewe n'umunyamabanga mukuru gusa yavuze ko atuzi ngo yaradutwaye mugari bagira ko namuboneye izuba. Umunyamabanga mukuru umuganga CNDD turazinanye twaragendanye turabajama twasangiye akabisi nagaye. Birakenewe rero ko natwe tubaramira hajya hakurya ibuvira babatuririye vyose barabasahuye barabaturira ibintu vyose. Umwiherero CNDD-FDD imazemo imisi 3 kuri Reveriye Variste Ndayishimiye, Faustin Ndikumana, Gabriel Rupyiri. Igihugu cy'u Burundi kiguye mu mwiheburo ko nta kintu kivamo cyo kubarengera no kubarokora akaga n'ibibazo bafite. Uyu munsi ngira ngo tugiye kugabisha, ariko reka nkureke ubanze wumvirize irijwi ry'aba bashinga ntaye je mbita bashinga ntaye. Nabo ni batwereke mbega yo mutaga amanota ngahe. Jewe nababwiye ko ntanga ubusa kwijana kweri. Basha ndashobora kubisigura nkavyerekana kimwe ku kindi. None ordonnance yaragiyeho ntibigeze bagira komisiyo nimwe umugwi numwe ubikurikirana. None mwe mwumva ivyo bintu ari ibintu vyumvikana? Umukuru w'igihugu yavuze bigaca bigarukira ngaho oya kweri ntibishoboka. Ivyo ari byo byose nk'umuntu w'umukuru agiye mu nama leta yamivuga ibintu byo kwerekana ubutunzi. Uti mwarigeze kubaza umuvugizi wa leta ababwira ko bavyerekana mwibanga kandi bakoma bavyerekana. Nagenda kubwire ndaguhe inyinshi tomo yumvikana. Twe twari Gitega twari kumwe n'ababikora batubwiye yuko abantu bamaze kuvyekana abantu 3 batarenga ntibarenguke. 3 abantu 3 rero mu bantu barenga ibihumbi murumva yuko bigoye. Ikintu bijanye na deficit burya kijya kintu c'ikinogo mwe muguma mubona mwe ngo ni ikintu gisanzwe. Mugabo deficit ya hafi amamiliyoni amajana 5 ikinogo kizakuzibigwa n'amadeni igihugu cyagiye gufata mu mabanke cyagiye gufata muri berube bibice muri bita emission de body trésor. Mbega none mwari muzi ko igihugu gifise kiri ku ideni rya hafi 7000 miliyari. Urumva bahera arengeye budget y'igihugu muri 2016 igihugu cyari gifise ideni rya 700 miliyoni. Ayo ni dette intérieure. Dette extérieure nayo antuka ari mu mamiliyaride nahone abiri gucya renga. Ivyo bintu rero jewe by'ukuri ndabivuze bikora bidakozwe d'une manière professionnelle. Nubu ndabivuze ndazi ko mu nzego zigutabihuriza ko n'aba bantu mugabo jewe ndavuze agiye muri cour suprême mukuru ntivyo yoberana. Kira noneho burya ikintu cibanga bijanye n'itegeko kiretse yuko nivyo ari amakosa dufate nko muri Burkina Faso canke ahandi ama declaration y'abantu batwara ari ntuze ni public nivyo n'amakosa mu bintu bijanye na accès à l'information publique. Ubutunzi umuntu atunze w'umukuru ntibubibanga oya buba bukorerwa ku mugaragaro. Urumva ideni rya hafi 9000 miliyari ideni ryo mu gihugu n'ideni ryo hanze ntushobora kuvuga ngo urashobora guteza imbere igihugu ntibikunda. Tugomba rero gutubikwa vubi tukumva yuko by'ukuri tukenye hanyuma twigenze nk'abakenye mugabo tuzi yuko ejo tuzoshobora gutunga. Ikindi kintu nagenda nshimire leta kameme numvise bariko barakora hari abantu twavuganye isira nuko uravye ibintu by'amexoneration. Naravuze bijya ibintu by'amexoneration mwibuke muri 2000 mu mabija heze ya 18 miliyari baraduza baja kuri 80 miliyari bagera ubu turi kuri 110 miliyari. Mugabo muri evaluation Cour des comptes yakoze yashitaze hier basanze bamaze kurenza ko 30 miliyari muri 6 mois gusa. Turabe ko by'ukuri ibi bintu kuko icyo twifuza twese nibaza nuko tugira igihugu kiri prospere
nuko tugira igihugu gitekanye nico tugira igihugu giteye imbere citeye iteka mu Burundi no mu makungu mugabo ntibizoshoboka ibintu bitariko birakogwa d'une manière professionnelle kandi d'une manière je dirais hashigwizwe imbere ubuhinga nk'igita cyo butare ndababwiza ukuri kiramutse gishizwe imbere ibintu vyogenda neza gusumba mugabo kugeza kuno munsi nabo bazoshema ama miliyaridi amajana 2 nkuko babitubwiye twebwe tutoguma no makenga maka tubonye ingene biriko birakogwa bagiye muri kongre nibadufashe biyumvire bazane ivyumviro bishasha mu mwaka uza tuzosubira kwemporta urushinge tuzoshobora kwemporta utugwembe tuzosubira kwemporta igikwasha mugabo uzawumva ngo nabakoroni ntuzabura umuntu vyumva mugabo none uyo mukoroni yagukoronije akaba yaragiye inyuma y'imyaka 33 kuvuga ngo mukoroni none uyo mukoroni bizogera jana narabivutse erego Burundi bwese igihugu cyakoronijwe nagenda bibutse Singapore ndabibutse Botswana ndabibutse Ile Maurice ibihugu vyose twari tuni muri condition zimwe batagira n'ibintu bya susoro dufise barafise aho bageze muragora na mwebwe nituvuga ko vyatunaniye hanyuma dushikire mugabo birashoboka je nemera ko birashoboka mugabo bisaba yuko abantu by'ukuri bumva yuko tugize nukuri bagiye muri kongre vuga ngo bagaza no Krito Buyoya ntibantunganya iki ivyo babivuga n'ababikeneye tunyungu twa mugabo twebe tugira analyse approfondi ibi biri odo ndabakarura ahubwo reka ndakigaruke ko ndenda babaze muri CNDFD muribuka Rajab ngene byanyinyurana no batwara ico gihe ntimuvyibuka mwebwe bakiriho bose none bose babiri nta n'umakiriho muribuka Nyabenda akiri muri Nyabenda sinzi ko rwose CNDFD canka atari mugana we ncumva ntuze nyari hehe ntuze Jeremy mu ngarape muri CNDFD nakiri genda byibuka bavuga ngo bagaza no Krito Buyoya ntibantunganya iki ivyo babivuga n'ababikeneye nta muntu azoza kugwana afise amakamyo 230 ari kareva i Dar es Salaam ari karava muri Kenya azoja ku rugamba akubitiza agatima kwayo makamyo yiwe n'ivyo bintu byo biri kubirava yaca yiruka burya ngaho Kongo niko bimeze ivyo nyame mutari mubiye ibi bintu by'ibitoro ibi bintu byo gushora ubutare bitabaye ku mugaragaro ngo berevira rodovabilité nishoboka branchima kunyegera kweza amafaranga ubanza kugwanya arrondissement illicite urumva ko hari kuyeza hari ko wayaronde bidashe mu muco utaragwanya kuyeza utaragwanya yuko abantu bayaronka bidashe mu muco wumva ngo bigwanya gute kuyeza ntibikunda nakubwiye abantu bo mu nzego z'igihugu bari mu rudandazwa aho usanga batajanye baca barungika abadamu babo bakarungika abana babo amakaro baronka amasoko ya leta hakiri ibintu vya monopole ivyo bintu ntibikunda yuko ivyo bintu vya rite contre branchement bishoboka ntibikunda twebwe dusaba yuko naya nibi bintu vy'inka mubona mu kuri kuguma ronka nabandi baronka twe dusaba yuko bija muri patrimoine mu bintu muri patrimoine sinzi ko impongoro ngo baraziriye zose zari z'igihugu mugabo nibace batangura meme na kado umuntu aronka ari mu banga y'igihugu ikiba patrimoine y'igihugu murenge kandi ubuze urimo kubivuga feke beme gukurikire mu ventura ngo bakajya Kamanyura ngo umutima ukomeye bagumye muri Uvira mu bundi abo nibo banyamurenge kandi ubuze urimo kubivuga atuye muri Amerika enoke se sa tuye ubuze icyo bivuga niba avuga ko baje Kamanyura batagira umutima ukomeye uri muri Amerika kandi igihaha kikirimo ariko cyavuye none se niba ujya Kamanyura ariko kwa umutima ukomeye umuntu akaba ageze muri Amerika ubwo we hari igihaha kikirimo uyu mutima waragiye ikira nacyo kiragiye ahubwo baze kureba niba impyiko nazo zirimo feke beme gukurikira la transparence ku butare so kubona amakamera karagenda sasa unafaza ni transparence bina maguye amakamera none we ugenda kuri poro niho ubona ibidaraza biko birari ugenda kuri poro nta makamyo ubona y'abadaraza bari korashorera ibintu hanze cya kuri poro uhagarare haje no turarumenye ivyo bashoye ibyo ari ingene bingana ndakujane gagaye kuri poro ama konteza ari karagenda sasa ndabarundi kameme yose la transparence si ushora n'indege irahaguruka gatwara ibintu genda ajya kuri aeroport indege usanga ifite amasashe amakori itwaye ibintu
ikibazo nacyo cyo cy'ubutare icyo cy'ubutare ibintu biri ku bintu bitatu ubwa mbere hari icyo bita indicateur wewe indicateur y'uko ubutare bwateje imbere igihugu uyibonera d'abord c'est l'indicateur l'indicateur burashowe urabonye amadovize muri bayiburi baza berbe itubwire neza ayo madovize apfa kuva mu butare angana gute je nabikubwiye yuko si bujya butare bushoka na berbe yafashe yuko iziragura n'inzahabu ngaha rezita igeze he yo niyo indicateur si iki indicateur niyo hanyuma kwa tuti muri ica kabiri muri gestion transparente ya madovize ayo madovize arika asabikanwa gute bari kuba rashira mu banki commercial kugira abantu b'importe bazana ibintu none amadovize yufasha iki kuri cyo je na kivuze cyo kintu niyo indicateur we yindi indicateur urunganiye ivyo kwanika muri bije ngo 18 miliyari 18 miliyari ni kwa 18 miliyari c'est quoi ega utari utanga contribution kubira 18 miliyari y'amarundi kuba redevance canke gugu ama tax ça c'est ico ni kimwe mais les devises qui entrent là deuxième partie gushika ubu no muri document de stabilisation économique tubona ko butari buterera rimwe kwijana mu butunzi bw'igihugu 1% du PIB. C'est une évidence, il y a un indicateur. Deuxièmement, la transparence. La transparence, c'est que vous avez ce qu'on a ma caméra canadienne. Ça, ce n'est pas une transparence. Mais ma caméra, vous regardez pour les ports. Abarundi turingabo temere abarundi turingabo mubimenya abarundi turingabo abarundi turingabo turagwanira igihugu habasi b'amahoro tukabafata mbiri abarundi turingabo bahuriro ma abarundi turingabo bahiyo abarundi turingabo turagwanira igihugu habasi b'amahoro abarundi turingabo Okay, enough said. That's it. gendera ku byo yubatse mwe mudashobora kubyubaka amufata nk'umubye amufata nka mutama mugabo CNDD-FDD imaze 20 umwana watangiranye nayo wavutse bagiye ku butegetsi ari kurangiza kaminuza bishatse kuvuga iki bisobanuye iki bivuze ko CNDD-FDD ntabwo yigeze ironka icyo ivuga yamariye igihugu kandi twumvikane niba imyaka 20 ishize nta kintu urageraho kubwira ngo uzakigereho shuti yanjye byava mu kwihana uyu munsi wa none rero nkuko mvishijemo byinshi eske ubusuma ubujura buri muri CNDD-FDD cyangwa se n'ibindi bikorwa by'amanyanga n'ububandi Faustin Ndikumana agarukaho Rucira agarukaho bo bavuga bati n'amanota 10 ntayo naguha ubusa buri CNDD-FDD yayihaye ubusa watanga amanota nga 0 kandi koko biteye agahinda birababaje nawe wiyumvire vraiment Faustin Ndikumana we ntabitahura babagabo n'icabwenge z'u Burundi nabahinga ariko ibi bintu ntibabitahura kandi koko erega ntavuga abo ngaba
ubundi umuntu mwiza ntabwo ari ukurwana ngo ube perezida. Umuntu mwiza si ukurwana ngo ukunde ube indongozi, ahubwo umuntu mwiza ni urwanira igihugu cye kugira ngo kigire ijambo mu ruhando mpuzamahanga ndetse n'umwenegihugu aba arifite. Uyu munsi wa none ngo ko M23 ishyigikiwe n'u Rwanda, byeruye ko ikorana n'u Rwanda, Burundi nabwo bweruye ko bukorana na FDLR, kandi ngo Uvira ngo haraba ingwano, ngo FARDC ngo wazarendo ngo abasoda b'abarundi ngo babyisubize. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Biriya bice byose ni ibyama 20, ni ibyama 23. Ni ukuvuga ngo umwiherero rero CNDD-FDD imazemo iminsi, ngira ngo uyu ni uwa gatatu ari nawo wa nyuma, biraza gufasha iki gihugu, biramarira iki gihugu. Sinari nabibabwiye, ubu ntubyumvisemo hano, ntumbaze iminsi ubyumva. Nta kintu twakiziga, nta n'icyo nasezeranira bene gihugu, nta n'icyo nabwira bene gihugu ngo nimwizige, nimuteganye ko CNDD-FDD noneho ngo igiye kubaha viziyo, igiye kubaha iterambere, mugiye gushyika mu mbona kazoza. Nta kintu na kimwe navuga CNDD-FDD iri bubagezeho, nta gihari. Mwere no kubyizera, ntihagire umuntu ubishyira mu mutwe wiwe. CNDD-FDD yo yararangiye, bimeze nka cya kirondwe kiri ku rusato rw'inka, inka yarariwe kera, imeze nka nkongo iri mu kigori baragiciye, izopfiramo. Uyu munsi wa none CNDD-FDD igiye gupfira mu burongozi, itagize ikimarira bene gihugu. Reveriyani ubwe niwe wabyivugira, aravuga ngo 11 yatatse ibyabagaza, ko nta na kimwe yavuze CNDD-FDD yakoze cyangwa yamaze. Nubwo bamwe bagarutse bakavuga ngo impamvu yavuze birango kwari kugira ngo acoze ingoma ya Neva, hatazagira umuntu utora Sebarundi cyangwa atagira umuntu wemera Sebarundi. Mwabonye n'ifoto nakoresheje Angelique Ndayishimiye yarakaye ku bw'iryo jambo ku kiganiro cyatambutse. Mugabo n'ubu ngubu Reveriyane iyo asuhuzanyije na Ndayishimiye na Angelique Ndayishimiye, bose barubarara. Reveriyane baramutinya, nta muntu upfa afunguye n'udushumi twiwe. Niyo mpamvu uzajya kubona, niba mwarigeze mubona ifoto ya Trump na Vladimir Putin igihe bahuraga bagasuhuzanya bwa mbere akijya ku butegetsi, Trump niwe wasanganiye Putin afise ubwoba, afise amakenga, yumva ibintu bitarimo neza. Ni nako rero aba bagabo iyo basuhuza Reveriye, iyo bamugeze imbere bose barunama. Reveriyane nta muntu yunamira muri aba bantu, muzambwira aho mwamubonye yaciye bugufi, nta na hamwe bose abari hejuru. Ni ukuvuga rero Sebarundi, Evariste Ndayishimiye na Reveriyane nta nama bari kwiga iri bugeze iterambere ku gihugu cy'u Burundi, ntayo. Ahubwo uyu mwiherero bamazemo iminsi ni umwiherero bo bari gushaka uko bapfukapfuka cyangwa bagatwikira amabi n'ikibi kugira ngo bene gihugu batagumuka, bubaka icyo nakita ubusuma nk'uko wabyumvise muri ariya majwi y'abari abagabo. Niba ufite ubutunzi butanyuze mu mucyo, igihugu cyurakiyoborera mu mucyo gute? Niba ufise uburyo unyereza, unyuruza, uriganya, wibisha umunzani uri umurongozi, ahubwo aburongoye bo bazabikora gute? Ahubwo bo ni n'abana beza. Sahizi rero ntabwo Burundi twavuga ngo ku nama yabaye, ngiyewe muri analize zanjye, mu busesenguzi zanjye, ku mwiherero bamazemo iminsi ngo hari ibishyashya bazanye. Ntabyo. Icyakora icyo babazaniye ni uko bigiye kunyuka kurushaho, bigiye kubomoka kurushaho, bibaye bibi kurushaho. Navuga ngo nicyo kintu kigiye kuba kibonekeza rwose. Sahizi batora Reveriyane akagaruka ku burongozi, bashyiraho n'undi. Igihe cyose CNDD-FDD yo yaba igifite muri yo kumva ko ari igomba kuyobora ubutegetsi, ko ari igomba guhagararira inyungu z'u Burundi, ntabwo izabishobora, nta n'ibyo izageraho. Igihugu kizatembagara, gitembagare, gihirime, gihirimange.
icyakora hari ijambo Imana yavuze ku Burundi, iri ryonyine niryo rizarokora igihugu cy'u Burundi. Ariko ibisigaye mwarira, mwahunga, abari mu mahanga mwigwane ko, abari mu gihugu mwigwane ko. Doke iyo bateye hejuru mwasamagwiwe, mu gihe mugitegereje ifirimbi y'Imana, ariko igihe itarayivuza, cunga amagara yawe, ucunge n'umugongo wawe, kubera ko aba bagabo ni injyamunyu. Sahizi na politike yabo mu karere ntigaragara, ntabwo irimo, ntabwo ikora, koko niwitegereza neza uraza gusanga politike y'aba bantu ntabwo bita ku mibanire n'amakungu, ku buryo nujya kuba ahantu naka usanga ambasaderi w'u Burundi akubereyeyo nk'umwenegihugu wagiye uhagarariye inyungu z'u Burundi. Ekaye ibyo ntibimuraba, bagukubita bakica ibyo ntibimuraba, wafungwa ibyo ntibimuraba, wowe wakwigwanaho bikagenda neza, sava. Burundi buri ku murongo utukura w'ubukene, buri ku murongo utukura w'umutekano, buri ku murongo utukura w'ibibazo n'ingwano n'intambara. Uyu munsi wa none rero ndayishimiye we ugaragara ko ngo igihugu cye cyifashe, ngo giteye imbere, ngo cyahuye n'ibibazo, ngo cyahuye n'ingwano, bagushubije. Je hano nubwo navuga bike cyangwa byinshi, ariko ndavuga ndushe Faustin Ndikumana ibyo yavuze ko batabyumviye, ndavuga ndushe Gabriel Rufyiri ko batabyumviye. Ibi ni ukubwira umuntu wese ahari wese wamenye ibyabaye, wamenye ibiri kuba. Shyira amavi hasi usenge, subiza agatima impembero, wizere Imana. Naho abarundi bo bari mu yabira, bari gusoma nturi nabo mu buryo batazi. Ubajije Ndikuriyo ntabyo abona, ubajije perezida ntabyo abona. Uko umwenegihugu arira niko perezida arira, uko minisitiri arira niko uri mu mpimba arira. Ubwo se ibyo ni ibiki? Igisobanuro n'isiguro yabyo bivuze ko inzego z'u Burundi zabuze inyishu mu bibazo Burundi bufite byose, nta gisubizo bigeze babona. CNDD-FDD yagiye mu kwezi irakibura, ijya mu mazi irakibura, ku butaka irakibura, inyishu cyangwa se igisubizo. CNDD-FDD yaragwanye ABCD, yabuze igisubizo, ukuri kwame. None aha rero itegereje undi muntu yikorera mu ngata, twese dutegereje turindiranye igishyika, kuko icyo kitabaye n'ibara rishobora kugwa cyane rwose.